Nira nashono vuga undabemeze intambara ndimwo nazo ndo kwishoboza ngwanirira nacono vuga ngo ndabemeze. Twebwe nk'abaririmbyi turakora, ariko ibikorwa byacu birafise abantu babikurikirana kandi baravuga bati ubwacu tubonamo bigenza uku, natwe ku giti cyacu turabona ko twobigenza uku. Vuga ku bijanye n'akamaro rebo bifitiye, icambere narungutse infamille, narose umuryango ntibamfata nk'umuntu yasinye kontra gusa ngo hanyuma arakora, bamfata nk'umwana wabo, barantoza indero mu buryo bw'impwemu n'uburyo no kwitwara mu buzima busanzwe. Biranyorohera ubu kuko ibikorwa byose bijyanye n'umuziki mwese murabizi nk'abanyamakuru, murazi ko byose bikeneye amafaranga rero sinkoresha yiwanje, barabikora kandi babikora neza kandi bakubashamo uburyo bukwiye kugira ngo ikintu gisohoka ari cyiza. Igihe twinjira muri ubu lebo niyo idufasha byose, tuzana izo ndirimbo bagaca nibo basapotinga mu buryo bwo kuzihinyanyura, mu buryo bwo gukora amashusho, amaclip. Nukuri hari akarusho kaniniya cyane paraporo ukuntu twahora dukora kera. Yesu ashimwe. Turabashimiye mwese mwashoboye kwitaba kano kamo kacu kuri uno munsi, tubaha ikaze muri Amashimwe Voice. Nk'uko mubibona, turi umuryango w'Amashimwe Voice, lebo y'abaririmbyi ba gospel basanzwe bagizwe n'abantu bagera kuri 4. Turafise imfura yacu Apere Nibigira, turafise umwigeme ariwe Eden Banga, turafise Thierry Irakoze, tukagira na John Giraneza. Murazi ko tumaze igihe kitari gito dukora, twagiye turabatuma ko kenshi. Rero muri Amashimwe Voice twama dufise bishasha, none munsi dufise bishasha, aho tuza umwe wese arafise indirimbo shasha, baraza gufata akanya bazibashikirize. Ariko kandi hariho n'igikorwa novuga ati twimirije cy'itariki 4 Desembre, itariki 4 Kigarama, aho tuza dufise igiteramo citiriwe Amashimwe Voice concert kizobera kuri Audio Pahas. Hama kwinjira zoba ari inoti 10,000. N'abaririmbyi bo ngaha gusa, ni Amashimwe Voice. Twashimye ariko ko batabikora bonyene, tuca turatuma ko umugwi MTC, turatuma ko Big Zoe n'umuririmvyikazi wa gospel yitwa Alvera. Muncamake novuga ko ari ivyo, baraza baranyunganira n'abandi, ariko turafise kandi n'ikindi, aho dufise urugendo rw'umuririmvyikazi Eden Banga azofata indege aja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, nawe nyene araza kuducishirizako bizoba bimujanye. Yego murakoze. Tudatevye rero, reka duhe ikaze abandi bashobore kwidondora banadubwira bishasha byabo byo mu Mashimwe Voice. Igihe cyose bamaze hari indirimbo za gusohoka no munsi, byose baraza kubitubwira. Murakoze. Ubwa mbere na mbere banje kubashimira kuba mwashoboye kwitaba akamo twabateye. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko mudufise ku mutima kandi muri yo kugira ngo mushigikire ibikorwa byacu. Nk'uko Fox yaraje kubivuga, turi hano kugira ngo tubamenyeshe yuko buri muririmbyi umwe wese hano afise igikorwa gishasha agiye gushira ahabona. Nihereko jewe ndafise indirimbo ngiye gushira ahabona yitwa Nitakuchezea. Iyo ndirimbo uyu munsi nyene ikaba iza kuja ku mbuga ngurukana bumenyi. Twebwe nk'abaririmbyi turakora, ariko ibikorwa byacu birafise abantu babikurikirana
kandi baravuga bati ubwacu tubonamo bigenza uku, natwe ku giti cyacu turabona uko twobigenza uko. Hama nibaza yuko ibikorwa bimaze kuja ku manuzenya ku macano yacu, nibaze ko no kuri chano ya Lebo Amashimwe Voice ibikorwa bitegereza kuja. Ikindi naco nkabashaka gutumirira benshi bashoboka ku giteramo dufise kidasanzwe mu kwezi kw'icumi na kabiri itariki 4. Hama ndabahaye ikaze mwese, ndazi abazohagera mwese muzonezerwa kandi muzohezagirwa. Aho inkomezi zacu, aho ubumenyi bwacu bugarukiriza, tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo kuri uwo munsi tuze dutange ibikorwa bizoshimwa na bose kandi bikongera bigashimwa n'Imana. Hama Amashimwe Voice uwihagariye mu by'amategeko ayirongoye hano mu Burundi, perezida wayo ni Pasteur Leonard Ndarusanze. Yego, Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Nanjye nunganira kuri bagenzi banje, amazina yanje Spox yari yavuze, nitwa John Giraneza. Hama hari ibikorwa tumaze iminsi two bitegurwa ariko bigiye kuja ku mugaragaro. Hari indirimbo zibiri zigiye kuja ku mugaragaro. Indirimbo ya mbere yitwa Yarancunguye, iya kabiri yitwa Ishimwe ni ryawe. Hama hakaba hari n'igiteramo tumaze igihe tuko dutegura naco nyene kikazoba nk'uko babivuze, kikazoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Ni igikorwa twiteguriye mu buryo bw'impemu no mu buryo tekiniki, kandi Imana izobidushoboza, bizogenda neza. N'abatumirwa aba invité spécial mwabumvise, bizoba bimeze neza cyane. Ego, Imana ishimwe. Nanje nagomba kubashimira kuba mwashoboye kuza kugira ngo tubabwire ko tumerewe mu Mashimwe Voice, tubabwire n'ibikorwa, kuko abantu bacu baba bakeneye kumenya ibyo tuko turakora, ko tumerewe mu Mashimwe Voice. Jewe ku giti canje ndashima ko ndi mu Mashimwe Voice, kandi hari ibikorwa byinshi tuko turakora. Hari indirimbo nyinshi ndiko ndakora muri studio, ariko hari n'iyindi iza gusohoka uno munsi yitwa Inkuru y'Urukundo. Rero navuga ko arico gikorwa cihutirwa kuvuga kuro mu makiza kuja ahabona. Ibindi nibaza ko bizoza biraboneka mu nyuma. Ikindi naco ni kijanye n'urugendo mfise mu Rwanda. Nzogenda muri kuri nzojanye na conference yitwa Overflow, yateguwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Fabrice. Nzongiyemwo izomara iminsi 3, ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa nzoba ngiye gukora, indirimbo nzokora n'abandi baririmbyi bahari. Rero navuga pour le moment nivyo. Ikindi naco ni kubatumira muri iyi concert yacu ya mbere y'Amashimwe Voice. Navuga ko ariyo concert nanje ya mbere nzoba nkoze, like ntari umutumire mugandi ndi mu bateguye ivyo bintu. Rero navuga ni amahirwe kuri jewe no ku bakunzi banje bama bansapotinga canke bakankurikirana bakakurikirana ibikorwa vyanje. Navuga ko atanumwe nobasaba ko atanumwe yosiba kugira ngo bazoze banshigikire nk'uko bama babikora. Murakoze cyane. Mbere ya byose mbanje kubaramutsa kandi shimba n'Imana ko yatwemereye ko uyu munsi tugeraho turi bazima. Amazina yari yavuze Spox, nitwa Thierry Irakoze, nkaba umwe mu bandi turi kumwe muri Lebo Amashimwe Voice. Rero uyu n'umunsi udasanzwe kuri twebwe kandi niteka tewe n'Imana. Hari byinshi cyane nkuko bagiye bivuga, mugabo ndaza kuvuga nk'icyambere yavuze ni indirimbo no munsi nyene mu kanya gato yiwanje iza kuja ku mugaragaro kuri YouTube kuri channel yanje, indirimbo yitwa Kubaho kubwawe. Nibaza ko atamwanya munini usigaye no munsi nyene abakunzi bacu
tubatumirira kuyitegana igishika. Hama naho batakivuze hari n'indirimbo turiko turakorera hamwe, indirimbo yitwa Ngwanirira. Ngira ngo mwabonye ko udupira twambaye twanditse ko Ngwanirira inyuma. Rero ni indirimbo idasanzwe kuri twebwe ko twaragiye hamwe turakora iyo ndirimbo, ariko kandi habaho n'uwundi muntu yabanye natwe tugirana korabo kandi twubaha, yatwitangiriye muri kariyeri turimwo, ntari mu Burundi, yitwa Willy Uwizeye, muri indirimbo Mpimbazamana. Rero kuri twebwe n'iteka twateguye dushobora gukorana iyo ndirimbo nawe, kandi atagihindutse mu ndwiza ku wa mbere irashobora nayo kuzoba yamaze kuja ku rubuga. Ego hama ibisigaye twobatumira kandi nk'uko babivuze hariho igiteramo kidasanzwe kizoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Azoba ari akaryo keza ko kubana hamwe tutazira Imana tuyihimbaza. Vraiment twifuza ko atanumwe yosiba, baba bari mu Burundi canke hanze y'igihugu, kuko tuzoba turi kumwe n'abandi benshi kandi inguvu zazigiye hamwe. Turizera ko abantu bazobona ubwiza bw'Imana ndetse twese tukahava tunezerewe kandi Imana ikatwiyereka. Rero nivyo numva novuga, mwa Imana bahezagire. Murakoze cyane. Ego aka kabazo muhereje, hari uwo yari yatanguye abaza ati mbega tuzokwinjira ku buntu cyane. Twabivuze kwinjira zoba ari 10,000. Ivyo 10,000 ni intererano, ariko kubishoboye arashobora no kuriha yarenze. Hama nivyo ni igikorwa c'Imana, ariko kuba turiko turabitegura biko bidusaba uburyo. Rero ubwo buryo nubwo kugira dusubirize burya twakoresheje, si no kuvuga ngo dutegerezwa kunguka, kubera ko uravye ikibanza ukacuraba no ibibanza by'abantu dutegekanije kuzokwakira, si ibintu tuzigamwe inyungu cyane. No gushira habona abaririmbyi bacu, hama mukaza mukabashigikira, bagashobora gushira hejuru izina ry'Imana. Yego murakoze cyane. Nirira naconovuga ndabemeze intambara ndimwo nazo no kwishoboza, mwami ngwanirira naco novuga ngo ndabemeze.